nk'ubu wisanze mu Bushinwa wo kwimva gute neza ukwimva neza uwo bandanye kina comedy mugi Gishinwa ntacuzi Igishinwa ntacuzi kubera iki kubera nje ndumurundi kubera ari umurundi n'umurundi kazi Igishinwa ntacaramenya aracavyiga igifaransa uraciga mugabo hajya kw'ishure wiga mu kangahe vugira muri microphone mu kane ufise imyaka ingahe 8 ans ingahe 8 bari bagiye dacha comedian kandi uvuge gose twagiye Ineza Brookson Brinchi Don't comedian subira ngo wavuze buke Ineza Brookson Brinchi Don't comedian ntajya wibagiye ntazina wibagiye okay vuga uti bakunze ba Ndufacom mugire subscribe abakunzi ba Ndufacom karabaye mugire live ko mugire live vuga uti bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe subiramo kandi uti bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe ubaraba hariya bakunzi ba Ndufacom mugire Shalom turabamukije amahoro y'Imana mumeze neza mumeze bien mumeze kwa kundi mba nifuza ko mumeze ndabizi ko ahantu hose muri mumeze kwa kundi ni MC Shalom kuri microphone ikiganiro ni entertainment films and comedy murabona yuko no munsi tuje ukutandukanya ko mwari mutuzi ndabizi mwari mugikomboye kino kiganiro haraheze iminsi hari nabusanga heza amezi ariko umuntu aca vraiment ukwezi adafyonze mu muntu zenya mu ahantu handitse ko Ndufacom TV wa muntu arahomba cyane kubera ko hari byinshi cyo kuma tubashikiriza ibiganiro bitandukanye ariko no munsi tuje muri entertainment and comedy nizara yuko muza kumererwa neza none mutumye turi kumwe ariko ndabo kuri aho murabizi ko ibintu si bya bindi ukuntu si kwa kundi nubwo ikibanza ari ca kindi ikibanza ni Ndufacom TV ikiganiro ni entertainment and comedy ariko ibintu si bya bindi kubera ko mana ko umuntu twakiriye hano ni umuntu adasanzwe ndashaka manza twenge gatoya mu urabinge na twenga gusa twenga amaze gutwenga aca twibwira izina atubwire mbega ninde avuga cyane kubera ko ukuntu angana ari game mugora kuvuga cyane witwa gute Ineza Brookson Brinchi Don't karaba yisubiramwe twumve Ineza Brookson Brinchi Don't Brookson Brinchi Don't muravyumva yuko ari amazina agoye nka jewe navukiye ahantu araho hariya munsi y'ibitoke cyabiyunga ariko murabona yuko yavukiye munsi ya plafond imeze neza mama yakuvyariye he mama yakuvyariye he urahibagiye ntanakubwira umunsi yakuvyara aho yakuvyariye itarike zari itarike zingahe le 19 ukwezi anniversaire yawe bajyari ukwezi rero kubibuka le 31 niho wavutse sawa muravyumva yuko anabivuga mu gifaransa mubwiye mu kirundi ntavyo ashobora kumenya ubu dufise rero n'umushitsi akomeye cyane umushitsi bamwe mwari musanzwe mu muzi ariko abandi ntimumuzi cyo gituma no musi namaze nigira ngo mumenye afise impano itandukanye n'izo musanzwe mubona canke muzi yitwa Dontia ni umukomedienne subiramo comedienne twumve comedienne sivuga mu cyongereza ati comedian munavyumva yuko no mu cyongereza abizi nubwo azaravuga buke avuga cyane vuga comedian twumve cyane
Comedian. kandi Comedian. yeah hajya urazi icongereza bakwaje ati how are you I'm so fine. Muravyumva ko aracisha ko ibintu bikagenda neza icongereza arakizi mutamukanga les amis mutamukanga ngibiki nibiki igifaransa arakizi ikirundi arakivuga icongereza arakivuga. What is your name? Vugira microphone. My name is Dontia. Your name is Dontia. Muravyumva yuko n'izina ryo arizi kuvuga mu congereza nazi ko ari benshi mutazi kuvuga izina ryanyu mu congereza. Pole sana mu ma service Ndufacom ikora harimo kwigisha icongereza no kugira gute muce muzagira ngo bazaracishirizamwo ibintu bananyegena neza kubera ko urabizi yuko ushaka kutazogarukira ngaho ari handi sahano usanga biteza bishaka kuzoshika. Uyu ni mu comedian azi igifaransa azi ikirundi azi icongereza ashaka kuzogera kure bigatanga no kumufasha sivyo? Ego. Nk'ubu wisanze mu Bushinwa wo kwimva gute? Neza. Ukwimva neza. Uwo bandanye kina comedy? Mugi Gishinwa ntacuzi. Igishinwa ntacuzi. Kubera iki? Kubera nje ndumurundi. Kubera ari umurundi, n'umurundi kazi igishinwa ntacaramenya. Aracavyiga igifaransa uraciga mugabo? Hajya kw'ishure wiga mu kangahe? Vugira muri microphone. Mu kane. Ufise imyaka ingahe? 8 ans. 8 ans ingahe? 8. Wariyibagiye Dontia. Wariyibagiye. Imyaka 8 yafise muravyumva yuko ni impano ije mu gihe gito. Ndavuga igihe gito kubera ko arashafise imyaka mikeya ariko kandi mugiye gutanga kumubona mugiye gutanga kumwumva amatwi ansumira hariho n'abantu bamwe mwatangiye kumwifashisha mu mafilime atandukanye bamwe ndabizi ko mugiye gutanga kumubona nubwo hariho abarimo asanzwe bamuzi muri aha canke hariya muzomenya byinshi kuri we reka no munsi kuri kiganiro ca mbere tumumenye gusa ibisigaye navyo tuzotera tubimenya ukundi. Hajya Dontia watangiye kumenya ryari ko uri mu comedienne? Watangiye kwiyumvamwo ryari ko umva umengo uri mu comedienne? Kera? Nivyo? Ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka 7. Watangiye kuvyumva ufise imyaka 7. Wari mu kangahe? Ico gihe wari mu gatatu. Ya muravyumva yuko araheze umwaka canke urenga atangiye kumva ko ari mu comedienne uretse ko benshi bayimubwira akiri umwana bakabibona bivanye n'ukuntu bamubona canke bamwumva. Navuze uno munsi turamwakira gusa mumumenye ibisigaye navyo ndabizi yuko mu minsi iza mugiye gutangura kumumenya mu minsi iza mugiye gutanga kumubona mubona avuga yihoreye ndabizi ko byinshi muzobibona ryari muzombwira muzogaruka muri commentaire no musi neze muri commentaire ariko muzogaruka mwambwe uti MC Shalom twarabonye impano idasanzwe. Hajya ninde muntu wa mbere yatanga kubwira yuko we ukina comedy? Umunsi uvyibu nimba wibuka ninde yatanga kubwira ati mama uri sûr? C'est vrai? Amaze kubikubwira watangiye wimva umeze gute? Uryohewe. Hajya urakunda comedy kuva ukiri umwana? Wakunda kuraba comedy zande? Kenshi nakunda kuraba comedy z'abagasore n'abandi. Muri comedy z'abarundi urakunda comedy z'agasore? Urakunda gukurikirana amafilme? Urakunda gukurikirana amafilme? Mugabo microphone urayanga. Ndaguhiye? Iraremeye? Ndagufatire? Amafilme ukunda gukurikirana ifilme yigeze kuryohera ni yihe? Filme yigeze kunjohera. Ni filme yakinamwo bande? Harimwo bande? Harimwo ba hajya mama wantu menga arakina?
mama uramaze kumubona ariko arakina uramaze kumubona mu filime nturamubona mu filime vuga rwose twumve muma mw'iradiyo ihora mwumva ya murabyumva yuko imbuto itewe niyo imera kandi umucungwe ntushobora kwama ku ndimu mugabo sinzi abantu baravuga ngo kijya giti ngo ujya mucungwe ngo hajya ngo ntubone kujya ngo hajya ngo kimaze kumera kujya ngo hajya ngo kigomba kiba indimu wapi hajya mwateye imbuto mutazi yariyo cyo gituma mwaca muvuga ngo ujya mucungwe guvemwe indimu wapi mucungwe ntushaka kuvamwe indimu ni nko ko mucungwe ashaka kuvamo umwembe iki camwa muri kubona canke muri kumva muravyumva yuko kifise ahantu cavuye mama muravyumva ko asanzwe amwumva akina kw'iradiyo urumwumva kw'iradiyo iyihe ya Faraja kw'iradiyo ya Faraja iradiyo ya Faraja ivugira hehe iradiyo ya Faraja ivugira hehe hose hose ndi kuvuga hehe muhira urivugiraho muhira hajya muba urivugira muri saro nturivuga iradiyo ya Faraja hajya muri saro ntari havugira imosha hajya murakoze cyane Ndabizi navyozi ya ariko uhora uyumva hose iradiyo ya Faraja muri saro urumva ngo ntihajya bimosha ariko hose mubimva ko iradiyo ya Faraja ibi ihari igihe bakubwiye ngo wewe uri umukomedienne watangwa kumva nawe ushaka kubiki byarakuryoheye canke kubura umukomedienne ntiburyoheye yarandyohera birakuryohera iyo uriko urakina komedi birakuryohera iyo uriko urakina komedi mbega hajya ubushaka ko abantu bakumva gute ubushaka ko abantu bumva yuko wewe uri kubabwira iki ubushaka kubahanura ubushaka kubatwenza mbashaka kugira kubatwenza ubushaka baba ari twenge mugabo ntikunda gutwenga iyo ushize ugatwenga utwenga gute neza utwenga neza urabeshe kubera ko baberewe cyane uno munsi kubera ko baberewe cyane uno munsi mama niwe ziguri ivya vrai hagiwe nta mahera ufise mugabo ugitanguye kuzura yaronka ko ukuntu mbona ukuntu utanguye kuzura kanura ukanura nk'umuntu agira nk'amafaranga kanura hariya kuri kamera turabe kanura hariya kuri kamera turabe ukanura nk'umuntu agira nk'amafaranga wewe bifatanije mikrofone ubimbwire neza ndega nzo bikwishuza nti warabivuze ufise mikrofone uvuze ngo yagutorera ninayaronka aha gira uku nzobikwibutsa sivyo ya muravyumva ko jewe imihango mba nguma nironkera nubwo harabanyemereye mutarampa murabe muce murungika kuri yari mikashi hajya iyo mama akuguriye nk'impuzu akenshi ukunda kumubwira gute merci ni giki urakoze cyane navyo nari nkajya mu siguru urakoze mbega iyo uriko uragenda mw'ibarabara bakubwira ngo uraberewe uca wiyumva gute nyene nko neza wiyumva neza urabeshe je cyane ahandi nabikubwira waciye umuhoza kunyumeze nk'uko iyo mikrofone rero ifate gutya ifate gutya uca usubiramwo amazina yawe yose uca urenza kuti comedian uvuga amazina yawe yose uca urenza ko comedian uhere kandi uvuge cyane uhere kuri mbavuze ni iteka ineza uhere kuri ineza ushunguruke uca urenza kuti comedian kandi uvuge gose twagiye Ineza Brookson Brinchi Don't Comedian subiramwo Ineza Brookson Brinchi
Dontia comedian. ntajya wibagiye nta zina wibagiye subiramwo twumve Ineza Brookson Bridge Dontia comedian. aha sawa sawa mbega iyo bishitse uhora wiyumvira ku kuntu uzobura ejo dufate nk'uko ukavuga ati jewe dufate uravye nk'abantu bafise nk'imiduga canke bafise nk'iki bafise ivyo bafise ukavuga ati jewe vraiment nka Dontia Ineza ndumva umenga nzomera gutya canke uravye abaganga abigisha abakomedien abamenyesha makuru nka MC Shalom nka abantu nk'abamenyesha makuru nka ba Fafa Praise n'abandi wumva ushaka kuzobiki Mu comedian kabisa muravyumva yuko bimurimwe mu maraso no mu ruzaru ugiye kuraba mama we akunda kuzimuca usanga hora bisomamwo comedian bimurimwe guhera no munsi rero mutangura kumukurikirana ndabemera yuko nzokoma nabazaniye amakuru yiwe ndabazanira ibikorwa azoba ariko arakora nibaza ko ntaratangwa gukora ku giti ciwe ariko arafise ukuntu abavyeyi canke abamuba hafi ariko baramufasha kugira ngo bimworohere gukora comedy ariko kandi ari mwishire mu vyumva yuko aracari 4e année primaire nizera neza yuko ibikorwa vyiwe bigiye gutangwa zabadushikira neza kandi mu buryo bwiza uwo muzishuza ni MC Shalom hano kuri microphone nzoba naje ngo ndabashikiriza ibintu bimeze neza ibikorwa bitandukanye baneze ko si ibi vya comedy abariho n'ibindi vyinshi bitandukanye turabazanira ama events batandukanye muri entertainment turabazanira amakuru atandukanye murabizi ko rimwe na rimwe no muri himbaza times tuba turi kumwe ibintu bikagenda neza hajya wowe usengera he usengera Eglise Eglise Dune abantu basengera atari Eglise hari abantu basengera atari Eglise muri Hope Church. Hope Church mbo se Eglise usengera muri Hope Church muri Eglise uhora uririmba muri ko hari abana urakunda kuririmba abana bariko barari rimwe nk'akarimbo uhora urumva ucukarimbira muri microphone akarimbo umaze kuririmba muri mu bana haje nyene hari nk'igikorane akahe twagiye Mungu anapenda watoto. Dirimba gose. Yesu, Bwana Yesu alikufa kwa mti kwa sababu ya dhambi. Yesu anapenda watoto. Nani anapenda watoto? Ni Yesu, Bwana Yesu alikufa kwa mti kwa sababu ya dhambi. Yesu anapenda watoto. Iyo karimba karajyoshye niho rugatera ntibari kuri microphone ndukunda microphone yo kuririmba ukunda microphone ya comedy urukora kina comedy nta microphone ukoresha oya sindayikoresha ntayikoresha ukunda kwikinira gutyo nyene ndayikoresha mbonye ko ivuga neza urayikoresha urakoze cyane murabyumva iyo microphone itavuga neza ntiwigura mugora n'ibintu bya comedy ntumubwire mugaye microphone ivuga neza uramuhamagara iyi microphone umbivuga gute ntivuga neza wapi ivuga neza wapi none urayumva urayumva iyi microphone urabeshe umbivuga neza mugaye iraremeye mugabo ni nziza aka couleur gasa gute aka panako gasa na bleu marine haja bleu marine gisiguriye ntacuzi aka nako gasa gute gasa kakusa na tone okay vuguti bakunze ba Ndufacom mugire subscribe abakunzi ba Ndufacom karabaye
mugire like. ko mugire live vuga uti bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe. Bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe. Subiramo kandi uti bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe. Bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe. Ubaraba hariya. Bakunzi ba Ndufacom mugire subscribe. Vuga uti shonda kuri like. Shonda kuri like. Ugire commentaire. Ugire commentaire. Hanyuma ufyonde kuri subscribe. Hanyuma ufyonde kuri subscribe. Muce mugira share. Muce mugira share. ngo mugira share birakomeye cyane. Ibintu bimeze neza ndabashimiye cyane mwese ko dukurikirana. Niza yuko mwahimba neza cyane na kino kiganiro. Mu by'ukuri nze mugarukana ariko nimwabinsaba nimwaba benshi mu binsabye nzobazanira n'undi mu minsi iri kiraza. Hari byinshi turiko turategura, byinshi turiko turabategurira. Nizera yuko muba mumeze neza, muba murindiranye igishika. Ngoma ndababwira ibintu ntibiza kwa kundi, ukuntu nikuza ari kwa kundi, nubwo ikibanza ari kimwe cya kindi. Ni Ndufacom TV online, ibintu kabiza bimeze neza. MC Shalom na kuri microphone ndabashimiye, basezere nawe. Bye bye. Banzu bashimye uti ndabashimiye. Ndabashimiye. Kuba mwankurikiranye. Kuba mwankurikiranye. Ntimwibagire subscribe. Ntimwibagire subscribe. Ego kahetse nukanyene. Subscribe. Ego iyo nyine avuze ntimuyibagire. Hanyuma babwiye uti rero tuzosubira. Gira gutyo uti bye bye. Bye bye. Kandi bye bye. Bye bye. Shalom mugire ibihe byiza ahantu hose muri mugumana amahoro. Namana bivuze amahoro amafaranga hamwe n'amasaka bigumane namwebwe. Tubonane ikindi gihe. Ciao ciao.